nashese ndondera amafaranga manje kubera ko ninda nk'amafaranga imbwa zizoza zikwirikiye inyama nindo nkama inyama imbwa zizoza zikwirikiye inyama ubure ko nafise inyama imbwa naho ndazihamagara ntizitaba agasubira kugera no munsi kamwe mwe murakunda kuza kumutora ndifuza nanje aho hantu uri kuzohahagarara kugira ngo ndakura abantu ku kazi uri atakoze amwita uwasakiye toriyo suka rero udakoze ntakage manzu reke nanje mvume reka mvume nanje abanyamakuru bataje kukurondera muri iki gino gihe kubera kibaza muri kino gihe ndicuza impamvu naye ngombye kwiyahura umunsi uraho kubera ko nabonye je nuko ntagifisa agatelefone nkakera ndakumbe kuri Facebook tuzo umukobwa yifuza kuronka umugabo atunze n'inzozi z'abakobwa babanebwe yo umukobwa wese w'umunebwe atazi gukora yifuza umugabo atunze umukobwa azi gukora yifuza umugabo wese afise urukundo umuntu ateka arifotozanya nanje mu minto misi aho shaka yojya gafoto kubera je no ko ndizeye ko umunsi umwe je nzoba umuntu afise amafaranga je ndifuza kuzokubaka ibigo by'imfuvyi n'abafakazi nyene naho amahera yoja muri leta base nkavuga ati vraiment iki ni kigo citiriwe Wetu no ryoherwa cyane kandi gusa mugabo ndazi ko naho bizoteba bizoba STV every story matters. Bonjour, bon après-midi et bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi je suis bien. So today rero mwibaza ngo nibiki mara ko ndahanu marakesha ni ahantu bariko barafyaturira abana ariko uno munsi naje kuraba ubuzima bwa Wetu ukuntu bumeze umwe yita Yesu ibinyoma ndabukuntu koma amirewe ukuntu ashobora kuba bayeho kuko mwarumvise ko bayeho mu buzima bwo gufyatura mu buzima bwo kwikorera amabuye cyangwa gatsireka rero n'umunsi ndamurondere dushobore kuyaga tuvane ukuntu situation yiwe iri kwiragenda nimpamvu nahisemwo kuzana kamera ndabwira na cameraman tugende turabe ukuntu ubuzima bwiwe bumeze buriko buragenda abayeho gute iki ndibaza uri kuramubona mana yanje ni sawa Wetu ni sawa ni sawa meze neza ni ashira kwishi uzani ibihumbi 10 n'umusi ndiko ndamukandagisha ngaho oya n'umusi n'amahera mfise ye n'umusi n'amahera mfise sha oya bisigana bitanu basi siko none bisi yose ntimwavuze amativi none ko yinjitse basigana ibihumbi 10 mari mwabivuze nzeye ko narimo jewe basi ba tuyagi gato juste 5-10 minutes cyangwa basi tunakimwe kora tuvuga no kurakora nakibaje agasubira kugera no munsi kamwe mwe murakunda kuza kumutora ndifuza nanje aho hantu uri kuzohahagarara kugira ngo ndakura abantu ku kazi ibyo byose byazigiye mu bikuriro oya nimbeje mubishire ngaho mu bintu bye oya sa nuvuga ngo ngira ugende oya si none Wetu uburosi gapyatura canke aho uzibikora navyo nyene jewe ndakora kubera ijambo ry'Imana tubwira udakoze ntukage rero uri atakoze amwita uwasakiye toriyo suka rero udakoze ntakage manzu reke nanje mvume reka mvume nanje abanyamakuru bataje kukurondera muri iki gino gihe kubera kibaza muri kino gihe oya umbiriza naje kumurondera ni 5 ama bitanu bana rega n'umusi n'amahena zanyu n'umusi nashaka ko mfise urayibona mwasiye mwengera turagiye yagiye muca musigara muramwadimira kutiyahuye ntunuke basi kujya musi wiyahuye yahure ndayaguhe ucugaruka ngaha ni wigire ngo Yesu subira kandi uvuge gahagaze Wetu komedi zarahagaze cyangwa wabuze umuntu akumanajinga basi rubona ngarika kora iki mane nabuze amafaranga ndaho ndasamye ubona ayo mafuru yose iyi ni yiwiwiye ini wiwe iriya anigwiwe no sasa amafaranga mugabo bose je nyene muri kundondera amafaranga nze ngurega kamera abana nanje ngisubire ku mwanya ya gusa je mbona nimbibi bya bikwinjiriza bije vy'amakamera ibi navyo birarusha cyane ego dakora gusa mugabo kubera iyi niyo tara yanje no gukina
urazi impamvu avuga urazi impamvu ariko aravuga ati ngo ibi biraruhisha no cyo vyumva none uco vyumva bwa oya basi duhagarare juste gato iminota mikenya gusa je no mutera kwera kira misaza arazagukura ukazihera oya ingenda ndamuyagisha iminota mikenya gusa umusigi amahera tubarire oya n'umusi namaya ndamuha asige peni Changa huramboka. none Bicaye ko nanakimwe. amatafari nakimaze kuba Nanakimwe. Urumva urafise ibisore byo gufuta amatafari. none ubu bimeze gute bari gufungura mugabo Bo nyene ibintu ndabikura ngaha nyene kugira ngo ndayiko nobaho. Ya gusa mugabo nanakimwe ndakora mu nguvu zanje. C'est pour ça que ndicuza impamvu naye ngombye kwiyahura umunsi uraho. Kubera ko nabonye je nuko nkagifisa ga telefone nkakera ndakumbe kuri Facebook ndakumbe kuri YouTube na WhatsApp rumva gusa mugabo je nararavya mbona akambuka mutama nyene cyubahira ati burya ugumye wicaye no bundi umuntu ntuzura nk'ico fungura kijya givuze ko bagomba 2500 par jour ubu naho ga matafari ufite amatafari igihumbi bagomba gahe bo oya urumva nkaka kamwe nyine ifura raza urana nkaka na mera 5 mera 5 tubiri na mera 10 y'amarundi nuvuga aka kose kari kamatafari jana niko kakuba upanze hajya kajya kari kamatafari jana nuvuga kamwe ndonka 5 nuvuga burya bune hajya harimo 2000 nako burya kari butandatu hajya ndifisemo 3 3000 dokibaze nkoze nkaca ndonka nkaburya nka butandatu 3000 gusa sita kubugoro nkaca nkakora bune nkaburya 10 tufate igihumbi numva nkaburya 10 nca ndonka 500 urisiko mara burya kuko ututa 10 wari ku matafari 1010 oya ko ubu koko turi vacances ndaronka abana baza bimwe bitanga amaga ndaronka abana baza gukora ngo gabo urumva umwe afata iforoma kaja hariya undi agafata iforoma kaja hariya niyo ariko aragira bose bukeneye amakaye na buriya bwose ari mu gipondo urabona bose bakeneye gukora kugira ngo baronke amafaranga zo kwinjira kugira ngo bagure iki udukaye panaguma bagura abavyeyi ya mana numva ubuzima butorosha n'ukuri yagiye hose wabona nagomba kwiyahura no kubera ubunebwe bwo gukora ubunebwe bwo kutiyumvira gukora ya ndavuga ati rero nkuko mukuru w'igihugu bidusaba twiyumvire gukora kugira turonke umunwa tuhereza abagenzi bafungure bon ndi fier nko kuba apa yuko narigeze kuba ndo mu star bon ndi fier no kuba ndi muri ibi bon ntaco bintwaye tuzo umukobwa yifuza kuronka umugabo atunze n'inzozi z'abakobwa babanebwe yo umukobwa wese w'umunebwe atazi gukora yifuza umugabo atunze umukobwa azi gukora yifuza umugabo wese afise urukundo ndakunda kumva video iraho iyo nyene cyo umukuru w'igihugu ndakunda ariko arahimiriza abanyagihugu ndayifise video nico gituma nahave ndashiramo na tatuwaje yiwe ngaho urabona iyi tatu ya Sebarundi urabona tatu ya Sebarundi son excellence Evariste ndayishimiye iyo mfashe nk'umuhini gukira nkaca ndabita tatuwaje izina rya nyene cyubahiro mba numva umenga ndavyimvye mba numva umenga ndarenze ske uribaza ubuzima bwo kubaho ukura mu mafaranga n'ingufu zawe kuno bitesa no wari muturo waravuye gusaba indaro canke ubu wacuro nka ahuba bikini biki nyene turabana n'abagenzi bacu gusa nyene bimeze neza pole turashima ya turashima nk'ivyo mufungura byose kwakwa ya turanka ibyo dufungura bimwe biteye ubwoba vraiment turajya nyene bisanzwe si bwa bugari nyene bukomeza n'ibiharage nta bindi gusa nyene no uzoronka narabonye nageze kubona ya interview nakora bwa mbere nabayicamamare nabonye umenga abantu bose bariko barandaba ahubwo reka nandi bababwira ko barandaba kandi ndibaza ko muzondaba nka kwa konti bwa mbere uzoronka ne basi n'ibihumbi 10 azondonga ikirega harababa Emile rero ikibazo kibawe rero iyo ushikiriye uraba umuntu w'amagogo ukamenya urembye kurusha jewe oya amababa zigenda ziko yamaho kandi nta muntu umwe adaca mu bibazo uretse uramaze kubona nk'umwana yagize ikibazo gateye kashiva ngo yo gwarababaye aca babara gusuma oya au fait je ndiko ndakuremesha kuvuga ati
bacumugani mbise ngo mpata leo so mpata kesho kandi nawe wabivukanye kuko nanje mezuku hari abantu bambonye visage badashaka komera ko ari miti ibyo ndabizi ndi sûr certain bivanye n'ukuntu bari banzi kera ati ya umuyaya kwa urumva ibintu bibire Bye. Ega ibyo biravugwa mani. Je ntubona je ndakubwira. Umuntu ateka arifotozanya nanje mu ntomisi. Aho woshaka yojya gafoto. Kubera je no ko ndizeye ko umunsi umwe je nzoba umuntu afise amafaranga. Je ndifuza kuzokubaka ibigo by'imfu by'abafakazi. Nyene naho amahera yoja muri leta base nkavuga ati vraiment iki ni kigo citiriwe Wetu. No ryohewa cyane kandi gusa mugabo ndazi ko naho bizoteba bizoba. Canke binyaruke tu bizoba kandi je nzoronka amafaranga nukuri. Wana ndagutera inkuru rero Rasta. Ngo Rasta kandi uri muri mushikacu. Urabona babakobwa bose bahora badukundira amahiti. Yo nanumwe akira basati wanje. Ufite telefone visi. No dufise telefone imwe turayisangira n'abagenzi nyene umagahisamwe WhatsApp yiwe undagashamo WhatsApp yiwe. Donc rero ugiye kuraba abantu baragabanutse babagenzi barabahamagaye ngo dusangire basikamwe twiga imigambi. Umutelefone ngumva ngo wamira misi ngo akazi kambanye kenshi ngo urabona ngo turaganira ngo nzokubwira umunsi nzoronkera umwanya nkavuga ati okay naho umunsi waronse umwanya hari gihe uzosanga nanje ataho nkifisi fise umwanya w'ibindi bintu rero umunsi mburiye umwanya kubera ko nanje meze gutya miri ubongera naho no gutonguza n'ivyo bakunda bo byanze cyane byahaye ubu kwemera miri basi dukunda uri muri situation ikwifuza kuronka miri dukundane basi oya basi gishura oya nanakimwe baje kwandurondera amahera sivyo basi urondera amahera dukundane basi Kristo mananje basi dukundane Jesi nkundana okay urazire impamvu nagomba kuvuga ibi nagomba nirika abakunzi ba ACTV kubera ko meze gutya urambya sinkundana canke ndi munolo uzombone fise amafaranga n'impangu ndazi ko ari umunsi uzokwifuza kuvuga ati we peti yangu nukuri Jesi nkundana murabizi bisingo more single so Wetu ndaguhaye ndeka ndakuremeshe nongenda gutera intege zo gukora ukundi bikorwa uhimirize n'undi gwaruka baze gukora shide hamwe kuva umukuru igihugu ni mukori ntimugire isoni ryo gukora je nahisemo mvuga ati je nanje ngomba nkore byanka bikunda nzokora byanka sinzoraba nkabona ko ubucafu nzora no gukora byanka bikunda no gukora nta bindi bintu bisigaye rero urumva iyo nkoze umuntu ukaronka icyo ufungura babandi ngo bitugani aha ndiko ndondera amahera ya kamera s'il vous plaît mu bimenye mubizi je ndiko ndondera amahera ya kamera ndiko ndondera amahera yo kubaho kugira nsubire ku mwanya nka kera ndifuza kuzokora iyo kamera yo ironka wocubaho gute ufise kamera yo nyene oya ntacyo naho no ndayifise turava ngaha uja muri tournage mutoyi wanje nani namwigishije production arazi ku kamera yomfasha ku kamera maje nanje nkagira montage je mbura support gusa je manumva ngo ari abakunzi nyene ba muziki bari hanze abakunzi ba comedy bari hanze hari abantu benshi bakunda kudufana bari hanze vraiment sino nivyo bangomba ko bishika hino hose burya ndize nemera ko basitangaza amakuru nawe ahandi ba byase byawe kwinyegeza byase bati ndone bizoca mu yihenzira mega nzo mu boss reka jewe miri jenzo mu boss hamwe n'igihugu kimbonye kivuga ati man iyi niyo piyo dufise mu gihugu twizera kujya wumvise ngo Diamond wana abakobwa bose oya bose kwa tuvugana nkana muramutse yambu byari umusheri wawe meze neza yari umusheri yari umusheri mugabo yanchaka showbiz twovugana basi twovugana ingoga to dada tuvugana uranzi nzoronka amahera ntacyo wabonye bose twaragenda na mugabo wapi urimo kikwereka sindo sheri mambo uko fresh tuvugane none oya kubera ugiye kuba afise amahera ugiye kuba afise amahera sawa nanjye nzoyaronka so Wetu je mbona rero no gusiga nka tugasubira mu mirimo yacu tukagenda ndakwemerera nzoza ndadandara abasinda ba situation kuniko iragenda bo urakoze cyane kubera ko uramba hafi gusa nyene n'ikindi urazi impamvu nashatse gukora nashatse ndondera amafaranga manye kubera ko ninda nk'amafaranga imbwa zizoza zikwirikiye inyama nindo nkama inyama imbwa zizoza zikwirikiye inyama ubure ko nafise inyama
imbwa naho ndazihamagara ntizitaba. Bivuze rero nindo nk'inyama imbwa zizizana, nindo nk'imihwi nkindi zizoza. Rero kadushaka amafaranga. Rero muri aka kanya none miri naho ndabukanyinyiriko. Ndishe naza ko video tuzoso gukorana canke tuzokorana uzokurambwira urana gukoragira uko urikora we nabibonye kugira uko sawa mugabo ntacu gusa mugabo we ko ro mpimbo 10 nisagenda mimpaye basi bibi umunsi namahera pise micro na telefone nta kindi pise umunsi sigaba uravuga je ndagiye giye kumanza gukora ipono nikirara abafansi ba STV ni sawa ndababazi ndaba imwana bashati ndaba basi ndaba ni sawa ego witwande sinzi witwa sinzi nasoni ngizina ryawe ngira mwakoze kudukikana cyane merci beaucoup. STV, every story matters.